kwiga byo kugwa gute nico kibazo ahanini kimeze nk'ico abantu benshi bagomba batubaza nashaka ugitange kumuco kugira umuntu aronka izimbuto muronka abahinga bakaza kumufasha canke bo baronka babo bakaza kwiga turagerageje turavuga ati nibaze tubigishe harabipfuza no kuza kuvyiga bakabura uburyo bw'uko bohashika kwiga ariko tugasaba leta n'intwaro ko boshobora kugira icyo bafasha bagafasha abo bene igihugu twebwe bakaduha umwanya wo kungene twozoja kubigisha mu ntara zitandukanye kugira nabo iki giterwa kizobegere bazosigare imyumbati barayitegurira bakayitera mu buryo bwiza nkuko bavyigishijwe. Turabaramukije mwese muko baradukurikirana aha mubona duhagaze ne muri muganda muhinguriro tuvuge aho bahingurira aho bateraniriza bita gute aho bakorera amatuta y'imyumbati imuna batera babangurira yambaye twako twamye tubereka ishobora kuzuza ibiro 100 ku giti kimwe uyu munsi rero tukaba twashinye kwishikira aho ihingurirwa kugira rimwe na rimwe tubabwira ibintu munamenye naho twabikuye nuko bikorwa nizere ko muri kumwe natwe kandi ibyo turiko turakora bimeze neza hama neko ndavuga ati reka dushike aho bikorerwa hama ndabahe akanya muganire n'ubikora n'umushefu wabikora mbegera bunini association mbegera bunini kugira ngo mushobore kumwumviriza reka tumuhe akanya murakoze nguyu ngaha ibikorwa dukorera ngaha uko musanzwe muri ko murabibona uko muri ko muritegereza uburyo butunganijwe bwa kijambere bwo gutegura imyumbati rigrefe banguriye nuko tubanza gutegura hari ibyo tubanza gutegura hasi hanyuma tukabikoresha mu buryo bwabigenewe kuko ntibimenyerewe si vya bose bimwe bahora bumva ari ukugrefa bakagrefa amavoka cankwe bakagrefa ibindi biti bitandukanye by'ubundi bwoko iyi rero novuga ko ari ubuhinga ku bantu bariko baravyitegereza novuga ko ari ubundi buhinga butari busanzwe bumenyerewe ariko nuko turiko turabitegura ubu rero aha harimwo imivyaro y'imyumbati turindiriye ni ukwezi turaheza tugize greffage mu kwezi itangiye kunaga uko muriko murabibona hariho yanaze hariya murabibona hariho n'iyindi tugira dupfukure kuvuga kuva mu ndwi zibiri kuri rokenze tuzoba dutangiye kwerekana imivyaro abene gihugu batangire kuyijana ngira ngo muriko murabona na ku makinga ukungene bariko barayiseha bamwe bayijana icyo muriko rero muritegereza katwereka makungu uburyo turiko turategura rero nuko aha tugira tangire gupfukura imyumbati rimwo imivyaro myiza iteye igomwe aha mu ndwi itangura tuzokongera tufotore twereke abaraho imivyaro ukungene ibiteguye murakoze cyane ibikorwa muriko murabona dukora ni ibikorwa biteye igomwe ate kuvuga ngo tubitangiye ubu ahubwo twari dusanzwe tubikora nuko twashatse twereka makungu hanyuma ibikorwa turiko turakora bije habona bigaragare kuko iyi myumbati muriko murabona tugira dutangire gusoroma ndetse turamaze gusoroma itari mike myinshi tukaba tumaze gushinga koperative yoba imaze ikiringo cy'imyaka 2 ariko mu ntumbero yaho tuwatangira kugira greffage y'iki gikorwa cyo kugrefa imyumbati cyane kuyibangurira abeshi basanzwe batamenyereye mu ntumbero yo twabanje kugrefa imivyaro y'amavoka turayikwiragiza mu gihugu muri 2000 ariyo yitwa ubwa mbere hasi na shokete na fuweti na bote witi na bote seti rero izo voka zikimara kugwira murabona ubu ko ziriko ziraja zishoka mu mahanga
ziriko ziraja mu ntara zitandukanye, ahandi zikaja mu bihugu bitandukanye, zirirwa zirapakirwa, amafuso yirirwa arapakira, n'izindi modoka nini nini zipakira izo voka twagwije mu gihugu, bajana muri Kenya, zashika muri Kenya zikaca zurira indege zija i Burayi. Rero hambavu yaho twakora ikijanye no kugefa iyo myumbati, tukayiteragira, tukayishora mu bisagara bitandukanye, mu Kayanza n'ahandi. Bakabona rero bariko bararya imyumbati batabona uburyo twashoboye kuyironkamwo, ariko rero hambavu yaho iyo myumbati n'imyumbati yimbuka cane. Icyo iriko irafasha imbere yo gukora ubwo buhinga, twe twarayirimye ubwa mbere. Tuyirimye ubwa mbere turayisoroma, turashora, barayirya bene igihugu. Ni imyumbati iryoshe itetse, ushaka urayiteka, ushaka urayihekenya, ushaka urayotsa, ushaka urayihinguramo mw'ivyuke n'ivyo arivyo vyose. Mu ntumbero yo tumaze rero kubona iyo mavoka amaze kugwira, tuca dukora igikorwa c'uko twijukira iki giterwa c'umwumbati, na cane cane ko twabonye ufise akamaro mu gihe umuntu awugize greffage, awubangure canke awimishije bivanye n'ururimi aho abantu baherereye. Twabonye ari umwumbati wimbuka gose. Uwo mwumbati rero mu gihe wawuteragiye ku buryo bwiza, urashobora kuwusoromako ibiro 100 canke birenga mu gihe wawuteragiye neza. Akarorero muraza kukabona aho mu mwanya ngira nce nimba igiti kimwe, muce mukibona ukungene ivyo tuba turiko turavuga ari vyo. Hanyuma tugasoroma mu ntumbero yo tukaraba ukungene tuyihereza n'abe n'igihugu hafi na hafi, bakafungura bakumviriza. Na twebwe murabona tuyifungura ko dufise ubuzima bwiza, murabona ko dufise amagara meza. Harabiyumvira ngo none ngo iyo myumbati bakimara kumva iyo greffage tubangurira, bakiyumvira ukungene dufata umwumbati usanzwe uhoze canke umwumbati urura, bakumva tugerefyeko canke tubanguriyeko canke twimishijeko ico bita igipirapira, abandi bavuga ikitaraza, abandi yashatse kubwira amakungu rero ko ico gipirapira cyoco kiguma hejuru, gifise uburyo bwaco bwo kuguma hejuru. Cyoco kimeze nka tracteur, kiraterura wa mwumbati wo hasi wabanje kugira ko greffage. Imyumbati gatuma rero kuri cya giti gisanzwe canke cy'umurundi canke kirura, kigatuma kizana umwimbo mwinshi. Nico gifasha kuzana umwimbo mwinshi. Imyumbati ikaba miremire cyane kandi ikaryoha, ikagira akanovera mu buryo bwiza butegekanijwe. Uyisoromye yose ukayikurako, ikavako iki gitsina mwita canke igishitsi kiba cyavuye ku myumbati, hama abandi bamenyereye kugita, twe tuca twongera tukagisubizayo kigashora iyindi myumbati. Uko usoromye nuko nyene uzurabikora. Urashobora kuyisoromako, urashobora kugiteragira nk'incuro 6 canke 7 zirenga. Twabonye rero nko kubikora nk'umugambi, tuca dushinga coopérative. Ni coopérative de jeunes mbegera bonini engagé au travail que je mette, isanzwe ikorera mu ntara ya Kayanza, muri commune Kayanza. Mugabo ikibazo kenshi baguma bibaza, bavuga ati kwiga byo kugwa gute. Nico kibazo ahanini kimeze nk'ico abantu benshi baguma batubaza. Nashaka ugitange kumuco kugira umuntu aronka izi mbuto, muronka abahinga bakaza kumufasha canke bo barongika babo bakaza kwiga. Murakoze cyane. Twebwe twarasemereye turavuga ati hari ugwaruka rwishi, hari n'abandi benshi usanga birirwa bicaye kandi hariho ivyo gukora, hari n'imigambi myinshi, hari n'ivyo dufise vyinshi, ko tudashaka kubifatikanganya n'ibindi. Twobishira habona abene igihugu umwe ari wese akavuga ati reka ngira icyo nkoze. Rero turagerageje turavuga ati nibaze tubigishe
mu ntumbero nk'iyo hariho abariko baripfuza guteragira imyumbati bakipfuza uko boyironka bakipfuza igiti kimwe ibiti 5 ibiti 10 kuko nta bangana hari abifuza kubikora nk'umugambi n'abandi bakifuza gutera iyo bajya ariko uwipfuza gukora nk'umugambi urumva uwo ni wawe ndabafise uburyo turaheza tukamutegurira iyo myumbati akaza kuyiteragira ayiteragiye tukamuha abahinga bo muri twebwe nyene muri koperative bakaza kumufasha kuyitera bakayitera ku rugero rwiza nkuko natwe tuyitera rero harabifuza no kuza kuvyiga bakabura uburyo bw'uko bohashika kuyiga ariko tugasaba leta n'intwaro ko boshobora kugira icyo bafasha bagafasha abo bene igihugu twebwe bakaduha umwanya wo kungene twozoja kubigisha mu ntara zitandukanye kugira nabo iki giterwa kizobegere bazosigare iyi myumbati barayitegurira bakayitera mu buryo bwiza nkuko bavyigishijwe. Urugendo ni ngaha turusoreje ngaha tururangirije tweko turabereka ibikorwa by'uyu munsi byose aho duhereje akaba ari mu matuta aho bategurira bya bikorwa ariko turababwira by'imyumbati n'ibindi mubona ni ikigo c'ubushakashatsi ca koperative mbegera bunini rero ibikurikira byose nkuko twaberetse guhera ku murongo kugera iyi saha n'umwanya twizere ko magiye dukurikirana kuva ku ntango kugera ubu kumpera nta kidasanzwe kirimwo ubuhinga n'ahandi nyene adresse ni hahandi ukeneye ubushakashatsi ukeneye ibindi bikorwa bimeze nkuko ukeneye kumenyekanisha ibyo mukora nimba ari cyo dukeneye ko muhita mwandika kuri page direct canke kadusanga kuri office mukatubwira ico mushaka ko dukorana tuba duhari nubwo buri hagati mu gihugu aho buri hose tuba dushaka gushikira umwanya n'umwanya uko byipfuza nico tubereyeho ntabwo ari kuvuga ngo mu gisagara gusa ari hehe oya no hagati ndani mu gihugu twizere ko muri kumwe natwe mwandanye kunezerezwa n'ibikorwa turiko turabashikiriza komeza mudukurikire tukaba tunabashimiye kugitange mugira bwo kubana natwe muri abantu b'intwari cyane muri abantu b'ikimazi kuri twebwe mutadukurikirana ibyo twatiko turakora uko biri kose nako byoshika ariko tora link uyihe mugenzi wawe kugira ngo nimba hari cyo wamenye canke watwigiyeko kugira n'abandi bagire akokunguko murakoze cyane umunsi rero katubipfurize kugira mahoro y'Imana ho muri mwese kandi ubu bumenyi tubipfurize ko namwe mwobwakira kugira ngo dufashanye gutera imbere merci sana ciao.